Turageze muri wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi, reka ndabaye ikaze mukaba mugira mu yashikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akaba agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba amabanki hano mu gihugu c'u Burundi gufata iya mbere mu kurema itunga. Nayo ishirahamwe Canal Plus ryaratangaje ku munsi w'ejo utuganuke riteguriye abanywanyi baryo ndetse n'amashene mashasha ya hano mu gihugu c'u Burundi akaba yaruguruwe ku munsi w'ejo. Ndabaye ikaze umukanya n'idonido ryano makuru. Reka nsubire kubaha ikaze n'umwanya w'inkuru imwe ukwayo nkuko naremeje kubibamenyesha. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba amabanki ya hano mu gihugu c'u Burundi gufata iya mbere mu kurema itunga. Reka dukurikirane nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ingurane rero ndabona ko yagira amatasi mugabo ikibazo rero gikomeye haza numva amabanki ngo zirita positive haro hari amadeni harabo niyo nyungu yikura amata ko ingenzi aho bambega ntavyonzi je nibaza ko banki mbwirwe ko yumbuze iba aramayendere abantu babihaye none ntibamayendere ko wabahaye niyo nyungu yikura ko abidoga muhamadeni mugabo haza numva amabanki rezita positive ngo twabugutse muri assemblée générale traditionnelle mu bwogeza abadisikuru kuvuga ko byagenze neza muri bageze neza mugabo none mwawukuye abandi nabo bariko baridoga ko bakarose credit murabasoma rero none inyungu muyikura kandi abafata bakredito none rero umva amabanki jewe ico ndayarindiriye ko nuko ariyo ya mbere yofasha mu kureba itunga création de richesse. Abenegihugu sont prêts à créer des richesses, mais il manque le capital de démarrage. Mwebwe mu bisanzwe rero mwari kubafasha kurema iryo tunga kandi urumva batunze mose barabishyura mugabo namwe murumva yuko iyo bamaze gutunga muratunga niko namwebwe ibyo mukora bihungukira nayo ndavuye ku Burundi vraiment turafise potentialité yo gutunga kandi mwebwe ababankiye mubishatse Burundi bwaca butunga. Umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yakiriye userukira igihugu c'Ububirigi hano mu Burundi. Bimwe mu byo baganiriye akaba ari gutsimbataza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ndetse bakaba baganiriye no ku migambi bifuza gukorana n'urwego rw'umutambukanyi w'igihugu OPDD. N'inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Nyene icubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahejeje kwakira uwuserukira igihugu c'Ububirigi ngaha mu Burundi, akaba uwo mushitsi yaje kwimenyekanisha kuko asanzwe ari mu mezi ya mbere yiwe agenywe muri ayo mabanga ngaha mu Burundi. Hanyuma iruhande yaho kari akaryo ko kuganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu na cane cane guca barabira hamwe n'imigambi nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko ararangura. Bakaba rero bashikirije ko ico gihugu hari imigambi bifuza gukorana n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, aho ni gushigikira abakenyezi bagwaye ingwara zo mu kigo, gushigikira abakenyezi mu bijanye n'ineza n'amagara yabo, ndetse no gushigikira abakenyezi bari mu migambi itandukanye n'imirimo itandukanye kugira nabo bashobore guterera mu iterambere, ndetse n'agateka k'umukenyezi ingene kobandanya gashigwa imbere kakanakingirwa.
abenegihugu bo muri quartier asiatique kwibarabara ryitiriwe Swahili barashima aho ibikorwa byo gusanura umufurege utwara amazi wo muri iyo quartier ugeze. N'inkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwana. Abanyagihugu bo muri quartier asiatique kwibarabara bitiriye Avenue Swahili bariruhutsa kandi barashima ko ibikorwa byo kuzibura ibikono bitwara amazi aca mu kuzimu biteye ku ntambwe nziza, ni mu gihe hari haheze igihe harazivye amazi atarengana. Abanyagihugu twavuganye tubasanze aho bari ku bikorwa kuri uno wa 15 Munyonyo, ariko batashimye kuvugira kumbonesha kure BTV Burundi, basigura ko ico gikono gitwara amazi ava hagati mu gisagara ca Bujumbura yerekeza mu kiyaga Tanganyika kigaheza kikaziba kubera ibicupa n'iyindi myanda bata ahariho hose. Imvura iguye amazi agaheza akabitwara bikazibira aho haca ayo mazi, ayo nayo agaheza agahindura inzira agaca hejuru agaheza agatera amazu y'abantu. Abo bene gihugu bo muri quartier asiatique bagatera kamo ababa hejuru mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho kwirinda guta imyanda n'ibindi bicupa ahariho hose, bakihutira kubishira mu bikono vya meri ya Bujumbura vyabigenewe. Tubandanya n'amakuru yacu. Ishirahamwe Canal Plus ryaratangaje ku munsi w'ejo utuganuke rifitiye abanywanyi baryo byo two guheza umwaka, ndetse bakaba baramenyesheje ni n'amateleviziyo agiye gukorera kuri iyo chaîne ya Canal Plus. Reka dukurikirane ino nkuru yadutunganije mugenzi wacu Alain Lohisi Ndongozi. Uko bisanzwe bikorwa n'ishirahamwe Canal Plus mu gutanga utuganuke mu mpera z'umwaka mu ntumbero yo kunezereza abakunzi baryo, iryo shirahamwe ryarateguye uturusho dutandukanye nk'uko bivugwa na Ige Mbonima ajejwe ubudandaji muri Canal Plus mu Burundi, aho hari mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kubamenyesha ibikorwa bizorangurwa na Canal Plus mu mpera z'uyu mwaka. Guhera itariki 14 z'ukwi 11 le 14 Novembre hariho bonus canke utuganuke tuhari kuguza amayinite wa wese. Ku muntu wese aguze amayinite asa na yahorana acaronka imisi 15 zo kubona amashene yose. Hama sico gusa, nuvuga yuko abo amaboma yawe yaheze, ukuvuga amayinite yawe yaraheze, wifuza kuronka imisi 15 gura amayinite wahorana wirongere imisi 15 yo kubona amashene yose, kandi twerekana ibiganiro byoshe amasana meza ya Canal Plus. Uko 12 kwinjiyemo hoho bizoba ari bindi. Ubuze amayinite nka yahorana nawe nyene azoca aronka imisi 30 yirabira amashene yose. Uwo ajejwe ubudandaji muri Canal Plus akamenyesha ko mu kubandanya kunezereza abanywanyi b'iryo shirahamwe bashimye gushiraho ayandi mashene mashasha afise ibiganiro biryoshe n'amasanamu meza asanzwe akwirikiranwa hano mu Burundi. Canal Plus ibandanya ibanezereza. Hari byinshi yabandanije izana. Muri ivyo hari amashene mashasha. Muri ayo mashene mashasha dufise hariho chaîne yitwa BTV. Nayo igiye guca kuri Canal Plus kandi ku masanamu meza. Hakaba n'indi chaîne abantu benshi bamwe dusaba nkuko BTV yabamwe bayisaba yitwa Heritage TV. Kandi izo zose uri BTV uri Heritage TV ku mayinite yose umuntu azohura azoyibona. Mwomenya ko ayo mashene yashizwe ku mugaragaro ku wa kabiri igenekerezo rya 14 Munyonyo umwaka w'2023. Imbere yuko tubandanya amakuru yacu ndabasabe tubanze dukurikirane ibihayanisho. OK. Alors, nous allons continuer avec la géographie. C'est concernant l'Afrique de l'Est. Gasore. Umugwa mukuru w'igihugu ca Kenya nuhe? La capitale. Gitega. Wiki. Gitega. Umutwe wawe umigari mu bufu. Dindarira C'est quand même un Alors, on continue. La capitale du Kenya. Monsieur, la capitale du Kenya s'appelle Nairobi. C'est la plus grande ville du pays avec plus de 4 millions d'habitants.
Ah, monsieur, je bois Djibou. Djibou? Umwaka w'ishure mushasha urageze kandi Djibouti yabibagiye. Icupa ry'amaritiro 18 n'ibicicenda rigi ku mafaranga 12,500 gusa. Umva ko kabijya. Mufise ico mubaza twakuri kuri nomero 69 140. Umwaka mushasha w'ishure na Djibouti wewe. Amakuru yacu tuyasozerere muyavugwa mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Mu gihugu co muri Togo mu ntumbero yo kugwiza umwimbu gufungura neza kw'abanyagihugu harashizweho ikigo c'ubushakashatsi n'ubumenyi mu vy'uburimyi mu buraruko bw'igisagara Lomé. Hari ikibanza co gupima ibitegwa bigirirwa ko ubushakashatsi imbere y'uko bishikirizwa abanyagihugu. Kizoba ari n'ikibanza aho abanyeshure mu vy'uburimyi bazokwigira co kimwe n'abanyamitahe. Mu gihugu ca Mali mu gace ka Bandiagaha hambavu y'umutekano muke uharangwa haribonekeza ikena ry'amazi mu bice bitandukanye. Abakenyezi birimizi nibo bakozweko cane n'iryo kena ry'amazi. Kuronka amazi y'isuku ku banyagihugu niwo mwitwarariko w'abarongozi. Mu gisagara ca Bandiagaha bakaba bafise amazi ava mu kuzimu afise metero kibe 50 kw'isaha. Akaba ashikira abantu bagera ku 591. Uwo mugambi ukaba waranguwe n'igihugu ca Denmark. Nino kuri iyo nkuru yo mu makungu duciye dusozerera ko ano makuru yacu ariko mu nkundire ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba amabanki ya hano mu gihugu gufata iya mbere mu kurema itunga nayo ishirahamwe Canal Plus ryaraye ritangaje utuganuke riteguriye abanywanyi baryo ndetse bakaba baruguruye n'amateleviziyo abiri agiye guca kuri iyo chaîne yabo. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza ndetse mukurikirana n'ibiganiro cyo kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu.